ivyerekeye iterambere ry'igihugu. Rero ni iteka cane kuba ndi hano, mwakoze cane. Rero iyi nkingi y'Imbonakazoza ni ihiganwa rikomeye cane, si ihiganwa risanzwe, ni igikorwa, ni intumbero, ni ubukangurambaga, ni uburyo bwo gukangura no gutera iteka impano z'urwaruka, tukazihuza n'icerekezo igihugu cacu cafashe, imbono y'ibihumbi 2040 na 2060. Rero yabisiguye uko bimeze vyose, nizere yuko bazoshobora kubitahura ko ari ikintu gikomeye cane, si ikintu gisanzwe kuba baravyiyumviriye n'uko bobo bamaze kubona yuko bishoboka, bamaze kubona yuko iyo mboni 2040 2060 bishoboka. Rero urwaruka ni inkingi nyamukuru. Impano zacu urwaruka si ibintu vyo kwinezereza gusa, zishobora kubaka ubushobozi, kwigisha abandi no gutuma igihugu kigira isura nziza. Rero twafashe ingingo yo guha ijambo urwaruka rufise ico gutanga, abaririmbyi, abashoboye kwandika, abashoboye n'ibindi vyinshi. Urwaruka rufise impano nyinshi cane. Rero umuco, turafise umuco munini cane hano mu Burundi, ni itunga, ni inkomezi. Tuvuga yuko igihugu kitabaho gifise umuco, ni igihugu kitaba kiriko kirabona neza inzira yacu. Mugabo twebwe Burundi turafise umuco muniniya cane. Kubana n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ati kurikize iyo mboni 2040 2060, nuko yabonye yuko ishoboka, nuko yabonye yuko igihugu cacu c'Uburundi kizoshobora gutera imbere nk'uko avyifuza wewe. Rero nari nazananye n'urwaruka rukeya rufise ico gushikiriza nabwo nyene, nabo bakaba bari muri ya video yari yatubwiye. Rero akaba ari abajene bitanze cane, bavuze ati muri conference tugeza kwa turimo kugira ngo tuyimirize abarundi rwaruka, tuyimirize ruzoshobore gushika muri ino higanwa. Sinzi ko boshobora kuza bakubwira hano impano zacu zije hejuru. Urwaruka ko rurabona yuko irya mboni 2040 2060 ishoboka. Mugabo muri uko gushoboka nuko duhindura ingendo twebwe abarundi twese, kandi iyo mboni 2040 2060 iraba twebwe urwarukana cane cane. Rero aba nibo twari kumwe muri irya video, mwarashoboye kuyibona nkuko yabisavye mu ikwiragize hose. Ni ikintu gikomeye cane, kuko diaspora y'Uburundi yatuzaniye ikintu gikomeye cane mu kuorganiza iyo nkingi y'Imbonakazoza. Rero sinzi ko boshikiriza ico bari bashatse kuvuga. Kubera ko twebwe abakobwa dufise ijambo, ubumenyi n'impano, kubera ko twifuza gutanga ikimenyetso ciza ku bana bo mu nyuma, kubera ko tutakeneye kwama duteza amashi abandi, twebwe ubwacu turashoboye. Tumenye ko turi inkingi z'iterambere atari abitegereza gusa. Intambwe ya mbere y'urugendo rugana ku Burundi bwiza. Murakoze. Bandanya nacu nimba mufise ivyo. Okay. Inkingi y'Imbonakazoza, Ubumwe, ubumenyi, impano zanje, n'ingabire ku Burundi. Wonderful. Merci. Merci beaucoup. Tubakomera amashi zawanyu sana. Donc umwe naze nkawe ingo umwe uzi slogan neza nini? Slogan neza. Sawa. Donc urumva tugomba yuko abantu bose bazokwitabira ihiganwa kubera iki slogan. Ni ikiri kintu tugomba ko abantu bose bazokwitabira ihiganwa hazogere tusanga bayizi. Nico bituma tugomba ko bavuga bakavyumva. Icivugo ni kibafasha kugira ivyiyumviro, nico bahagararako, nivyo bagira ku muga slogan. Ni kibafasha rero gushira mu ngiro ivyo barimo kandi bishimye banezerewe, bumva yuko kwitabira ihiganwa ryabo atawanyuma arimo.
kuko hari igihe avuga ati yonzo hava mbuwa nyuma, oya nta numwe abuwa nyuma. Nico gituma iyo tuvuze ati ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano vyanje ni ngabire ku Burundi, wamaze guparticipanisha, wamaze kuba umuntu ukomeye cyane. Ni ukuvuga rero bereke ingene bazogira bashobora abariko baritegura ihiganwa mu bikora. Murakoze cyane. Reka mbanze ndabafashe ndabasubiramo gato iyi slogan buke kugira ngo mwumve ijambo kurindi icyo iyi slogan ishaka kuvuga. Ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi n'impano byanje ni ngabire ku Burundi. Ni ukuvuga Uburundi turafise impano nyinshi dutegerezwa kwerekana haba ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Iyi slogan ishaka kuvuga yuko izo mpano dukwiye kuzerekana non seulement abana ngaha mu Burundi gusa ariko no mu bindi bihugu biciye muri iri higanwa ya diaspora y'u Burundi. Rero muhamagariye abandi bantu benshi baze muri competition, bazoze muri competition, baze kugira ngo bashobore kugaragaza impano zabo. Abantu bose bifuza kuboneka, bifuza kugaragaza impano zabo, ntibatinye ariko ingabire zabo bumve yuko impano, ubumwe n'ubumenyi byabo ari ingabire ku Burundi, ku gihugu cyacu dukunda cyane cy'u Burundi. Murakoze. Merci. Urakoze cyane. Donc ibyo byose ni kwizerana, umuhora wo kwizerana. Ndakengurukiye cyane abashoboye gufasha ngaha gushika ngaha anya, barashoboye gufasha kugira ngo igikorwa gishikaho kigeze uyu munsi. Rero urwaruka baba mu makungu dusaba yuko boshigikira ihiganwa kuko ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo duhuje hamwe amajwi, ivyiyumviro n'ubushobozi twubaka Uburundi. Rero umurundi wese avuga yuko afise ijambo ryo guterera mu iterambere ry'igihugu cacu, avuga yuko afise responsabilité kugira ngo igihugu gitere imbere, naterere muri iyi competition kuko ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo urwaruka ruzoshobore kubona neza yuko ijya ngo 2040 2060 ikunda. Aba badukuriye nibatwereke yuko ishoboka, nibaduhimirize batwereke yuko ishoboka, baduterere. Icyo dusaba ni soutien n'umuhora wo kwizerana gusa nta kindi. Rero nkabandangije mvuga ati inkingi mbona kazoza si iy'abandi, ni iyacu. Ejo si iby'ivyifuzo, ejo ni ibyo dukora uyu munsi. Murakoze. Urakoze cyane. Merci beaucoup.